Be fast on the flow. Kama down. Yeah man, Blaze kama. Yap Yuda. Wala rap Yuda. Yuda amaze kugurisha Yesu. Hari abisiraheli benshi byababaje. Mugabo Yesu amaze kuzuka haba inkuru nziza kandi natwebwe abemera iyo Yuda atadaza Yesu abakristo ntibari kugereki ntibari gucungurwa. Imitima yari babaye mu mwanya uhetse. Wari uzi ko ibabajwe n'iki? Kubera ko uno munsi tutari muri eglise. Oya abari ngaha bari babajwe n'iki? Ivyo bibaza bo nyene. Kabisa. Okay. Ni cyashya kubabaje. Wababajwe n'iki uno munsi? Wababajwe n'iki? Tena cyambabaje kuko ndiko ndaraba ukuntu twakinye bavuga ngo Nigeria ngo irakomeye ngo iragizene ubizagendera avuga ati bwa Burundi nabwo ndabona yuko muri bwo bukomeye gusumba. Namuntu yababajwe nuko twatsinzwe muri mwebwe. Yesu nababaye ahubwo je nanezerewe mbonye ukuntu Nigeria idukuteye igitsindo. Banejejwe na Yuda, na rap Yuda. Oya, Yesu na rap Goliath yafashije kugira umunezero. Goliath nawe ahubwo yaciye bicamwo biracika. Ari ngo arapiga ma hip hop Naona buge. Cyatla bisonga vraiment. Rap Yuda. Uratahura ingufu wagize. Boje ingufu zanje ziva ku Mana rugira vyose. Yego. Kandi ziva ku bafana banje. Yego. Uzakuna sana maze. Yego. Yeah man. Yego. Rap Yuda. Twari mu gapira. Twaje kuraba agapira. Yego. Dufise icyizere cy'intsinzi. Nta muntu n'umwe yaje ngaho atiteze gutsinda. Yego. Hama nibyagenze uko tubishaka. Yego. Ariko nta cyapfuye. Yeah man. Nagomba rero menye. Nibaza yuko nabo badutsinze nibaduciye amaguru. Suko. None ga Rap Yuda. Inyuma yo gutsindwa. Rap Yuda yaciye kuri stage. Kugira ahumuritse. Twebwe kubisanzwe abaririmbyi n'abavugizi b'abanyagihugu. Yego. Twebwe nimba byashitse akaba ari imitima ibabaye turafise kuyiremesha. Isuko. Nimba ari abantu bashwanye turafise kubahuza biciye muri Rap Yuda. Nimba ari abantu bari mu kiriyo turafise kubabwira nimwihangane. Ibigora bigora bakuze apana abagabo. Byama byabaye. Rero uno munsi nimba twatsinzwe icyo nzi cyo twakinye neza. Vraiment Teo nibaze yuko uko nakoze kose vraiment nabaryoheye ndazi baryohewe. Bavuga mu Kirundi ngo akarizo kimereke yagaho gahambije natanze ibyo fisi. Suko. Yeah man. Wabonye rero kuko Bifesi wakoze performance après y'abantu bari bagira icyo babaye. Voilà, naho nagombe kugira. Babonye byageze gute bro? Genze neza banyakiriye bien. Naryohewe sana Imana ibahezagira. Muvuge amen none. Amen. Waravye agapira. Nakaye kajambo wotekera bivanye n'ingeno wabonye urukino rwagenze ubona bage bari muri Miss baga bene wacu bariko baradusigura badupambanira. Nakaye kajambo batekerera. Kajambo no batekerera nuko batocika intege nuko babandanya bakoresha ingufu bafise kubera uno munsi nibaza ko ni match ya mbere hariho n'izindi zikurikira ahubwo bagira ingufu kugira zikurikira bafrappe. Yeah man. Umurundi wese ahari abandanya sengera Ego ko bariko baraduteza imbere hama mu byo twifuza kandi turifuza yuko n'umuziki uzoshika kuri ya level. Ngora yuko ibintu byo mu Burundi bafise binyegezwa bose bikaja mu kwaha nyene bikabikwa mu kwaha. Rero byatanguye kunyeguruka ni kujya nyene. No twakinye Nigeria ejo tuzokina na Argentine. Ego sivyo. Hama ejo naho uzokumva Big Fizzo yakoze na collabo na Chris Brown. Ego umve Bifesi on the floor na Eminem. Ego byose birashoboka mwana. Bifesi. Tugira hangene. Uburundi
Burundi kugira bushike muri kan harabaye ukunga ubumwe abarundi bo twarahagurutse turashigikira inamba no mugira bagende murazi yuko habaye n'interano zo guterera inamba kuno munota ego twatsinzwe match yaheze umunyamuziki uwo ni MB Data ariko ra performing ubunyene bana ko wa munyamuziki ariko nikagashiro nyene ubwa mbere wari umupira tuko turarorera uri umunyamuziki tuko turarorera kugira aremeshe yo gutsinda bari kubandanya mu munezero yari kwa mugabana twatsinzwe imitima ikirarema nakaye kajambo kuri karadukurikirana ubunyene kugira agaciro ubona yuko ikadukurikira yohereza umunyamuziki burya umugwi serukira igihugu washigikiwe nakaye kajambo woterera kugira batahure ko n'umuziki nawone kugira ushobore kugera kuri rujya rwego inamba mu rugamba nazo nezageze jewe bashinga nawe bafasone gwaruka ikintu ca mbere noherako nuko umuziki ahubwo ukomeye kurusha n'umupira kubera ko navuze yuko n'umujuweri uzora yuri indega agenda yambaye amayekutera bari kubimviriza rap yiwanje canke yumviriza umuziki wundi muntu yes rero twebwe urumva turi mu bantu bagize societe yose ata muntu n'umwe avuyemo sivyo rero umuziki nashaka nsabe vraiment abategetsi sabe abanyagihugu bose abanyagihugu nako badakora dushaka rero abategetsi ama companies batahure yuko umuziki ari ikintu ca mbere giteza imbere igihugu giteza imbere yani ibintu byose ngaha na companies zabo na business zabo zikageraho zigeze biciye mu muziki kubera ko nimba aba banyagihugu bari hano bakurikirana ibikorwa vyanje nibabona ndiko ndanwa kindi canke bakumva ndiko ndanwa akwabi canke ndiko ndanwa primus uravyumva umunsi nanyoye primus bazovuga none n'uri muri yose bazoboza eske primus ni gute asanzwe akurikirana ariko primus nayazi mugabo yo kwiyaranja agaca yimenya ku nguvu kubera ko yanyowe n'umuntu asanzwe afite aba followers benshi rero muri ico gihe turakeneye support narabonye inamba mu rugamba zarashigikiwe sana guhera kuri English kuri Primus nakwitagira vre Primus nakwitagira Primus ne yabe ya ndayisabe gusa yibuke umudiho wa rap gusa Primus umudiho wa rap yes Primus yibuke umudiho wa rap ego kubera ko umudiho wa rap urafise ingene ucizwa sana ibintu byose yaba ama event akomeye cyane rap iboneka gaki ego turifuza amastile yose kubera abanyagihugu bakunda amastile yose cyane rap yeah man nibaze no munsi babibonye mbere akoresha ari rap yes barabizi uko performance ya rap done rero icyo basaba badushigikire nta kindi no basaba imana bareza TikTok one yeah man sapize Bize kulize what it is bize uri bipes ati muziki